ikaze inshuti namwe bakunzi ba televiziyo Renaissance turi ku munsi wa kabiri igenekezo rya 17 ntwarante mwaka wa 2020 ano makuru twabateguriye nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Metusela Nahishakiye umukuru w'umugambwe CNL ku mutumba Migera yarayishwe n'abakekwa kuba ari imbonera kure zo kuri uwo mutumba. Nibisanzwe bikogwa n'ihinguriro Sosumo mu kunguruza abakozi bayo gupakira abanywanyi b'imigambwe mu makamyo byo bandanye uko vyamye ku bwa Gaton Rwasa na Evariste Ndayishimiye ariko ngo bagakingirwa isanganya mu byo bita assurance. Nestor Bankumukunzi arongoye ikigo sense amagarira abamenyesha makuru kurindira ibitigiri ntabanduka bizotangwa n'umugwi ujejwe amatora seni imbere yuko bomenyesha ivyavuye mu matora n'ingingo abamenyesha makuru babonije guhonyanga ubwigenge bwo kumenyesha makuru. Idonidano makuru ni mukanyisase. Ndasuye kwa ikaze murano makuru ubwicanyi bukorerwa abanywanyi b'umugambwe CNL burabandanya. Metusela Nahishakiye yahora arongoye umugambwe CNL ku mutumba Migera commune Kabezi mu ntara ya Bujumbura yarayishwe arashwe hari kuri wa mbere igihe cy'isaha 2:40 z'ijoro. Amakuru dukura mu ndongozi z'umugambwe CNL muri commune ya Kabezi zimenyesha ko hari haize iminsi mikeya bumvise ko habaye inama igirishwa n'abajejwe intwaro ku mutumba bari kumwe n'imbonera kure itegura igandagurwa rya Metusela cyo kimwe n'abandi bose bashaka kwitoza kwizina ry'umugambwe CNL muri aya matora yimirije. Muri politike nyene n'ingendo isani yagizwe umugenzo y'amatora yimirije no mu gihe c'imyamamazo abanywanyi b'imigambwe bapakirwa mu makamyo bava mu ntara baja mu zindi. Abatari bake nk'abagwanira agateka kazina muntu bakaba bavyiyamirije kuva kera. Ico kibazo rero kikaba carabajijwe abanyepolitike abamenyesha makuru bavuga ko abo banywanyi bapakirwa nk'inyamaswa ariko abanyepolitike Agaton Rwasa arongoye CNL na Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD bose baguma bashimangira ko byo bandanye uko vyamye ariko abo banywanyi bagakingirwa mu byo bita assurance mu rurimi rw'igifaransa. Burya ry'amafuso muze murabe imigambwe turi kumwe igize accident uwo mugambwe niwe wikokora kubavutsa ariko tugize assurance tubatuvuriza. Je numvise yuko ni icyumviro ciza cyane kuko no gukingira bene gihugu. Je nibaza ko ikwiye kunonosorwa neza kuko jewe nishize ko iyo bagize isanganya abanywanyi baca batanga gukotiza amahera yo kuja kuvuza abakomeretse. Assurance ni nziza kandi ico gihe abapolisi ntibazosubira kutwiruka. Aforumire en communiqué à l'endroit y'aba propriétaire b'izo modoka bababwire yuko abipfuza kuzikodesha mu gihe ca campagne souscrive à cette assurance là vyodufasha kuko twebwe nk'abanyamigambwe tugiye kubarondera ntituba tuzi programme zabo. Urashaka kugenda kumurondera urazi ko ayifisa akakubwira ati no icyo gihe nzoba ndiko ndayikoresha ibicanye biriya. Igipolisi kirashigikira ico ciyumviro. Emile Manisha komisari mukuru atwara igisata c'igipolisi kijejwe ubutungane avuga ko ivyo bishoboka agatanga karorero kibikogwa n'uruganda Sosumo mu kunguruza abakozi bago. Ndashigikiye yuko ababishoboye bo barondera amabisi ariko navuze nti hako abantu bagenda muri ajya fuso badakingiwe kandi hari uburyo bw'uko bakingirwa bagashiramo abakwiye batarengeje ko assurance yo iraraba abishobora kwemera. Narabibonye no birakogwa nari ya za Sosumo niko bagira bajya abakozi bagenda n'amakamyo ariko baca muri assurance bakagira abantu bajanye nabo natwe tugaca tworoherwa iyo tubibonye. Tukivuga ibijanye na politike nyene abamenyesha makuru bamagerwa kutatangaza ibizoba vyavuye mu matora imbere yuko umugwi ujejwe amatora seni utangaza ku mugaragaro ibitigiri ntabanduka. Nestor Bankumukunzi arongoye ikigo sense yishimikiza ingingo ya 10 itemerera abamenyesha makuru kubishikiriza imbere yuko seni ibahuruhusha. Kubwo mumenyesha makuru yigenga Kaze Frank ngo nakamaramaza ivyo bishikirizwa n'umuntu yarazwi kuba hari umunyamuga kuko ubwo kuva kera na kera abamenyesha makuru ari bo bamye bafasha seni mu gufata ingingo zivanye n'ibiriko birabera ku rubuga. Ivyo ngo bifise intumbero yo kunigira mu menshi ubwigenge bwo kumenyesha makuru. Reverien Bazikamwe Urongoye ikigo CNC yabivuze mu gihe hatangura umwiherero ku bamenyesha makuru watanguye kuri uyu wa mbere
uwo mwiherero ukaba watunganijwe n'ubushikiranganje bwo kumenyesha makuru, hakaba hari hatumiwe abamenyesha makuru, abarongo ibimenyesha makuru n'imigambwe. Umushikiranganje Frederic Nahimana yaramenyesheje ko uwo mwiherero uzofasha kwinegura kubitagenze neza mu matora amaze kuba. Urongoye urwego CNC Nestor Bankumukunzi yaribukije ko abamenyesha makuru badafite uburenganzira bwo gutangaza ivyavuye mu matora umugwiseni utabahaye uruhusha. Nagira rero ntanga umuco cyane cyane kuri article y'10 ivuga ko umumenyesha makuru wese azoba ariko arashikiriza makuru ajanye n'ivyavuye mu matora azoyatanga bivuye muri seni ou c'est des membrement, ukuvuga ceci canke sepi. Ivyo rero twabigize gutyo kubera iki? Uno munsi muramaze kubibona mu marezo sociaux, uwo ari wese arashobora kwiyimproviza akitumenyesha amakuru wari wese muri twebwe ngaha namwebwe mutarabamenyesha amakuru, uwo shaka yofata amasanamu ngaha agacarungika mu marezo sociaux umwanya mutoyi abakwisi yose. Mwibaze ico vyotanga mu gihugu mu gihe seni izoshikiriza ivyavuye mu matora koko ugasanga binyuranye na vya bindi byashirwa mu bantu. Nibaza rero ko atahogira impungenge ko ivyavuye mu matora bishikirizwa na seni canke c'est des membres. Uko ngo nugusubiza inyuma umwuga wo kumenyesha makuru, Frank Kaze mumenyesha makuru yigenga yibutsa ko atawukwiye gutegeka ingene abamenyesha makuru bakora. Ivyo nibitera soni kubona bivugwa n'umuntu afise uburambe mu kazi ko kumenyesha amakuru nka Nestor Bankumukunzi arongoye ikigo sense, kuko arazi neza yuko ibihe amatora yagenze neza nuko abamenyesha amakuru mu Burundi bari bigenga. Nkaba nibuka yuko n'ivyo bihe seni yonyene kugira ngo ishobore kurangura neza amabanga yayo mu bihe by'amatora ari uko amakuru yayakura mu bamenyesha amakuru bari mu kazi kabo ariko habera amatora. Hanyuma kugira ngo avuge uko nuko badashaka yuko ibizoba vyavuye mu matora mu gihe amatora azoba ari karaba bimenyekana imbere yuko seni ibivuga. Bikanazotuma abarundi amakungu badashobora na cyane cyane abazoba bitoje imigambwe izoba iri kiritoza abigenga badashobora kwizera ibizoba bivuye muri aya matora kubera bizoba biranga yuko hari ubushake yuko haba ubusuma muri aya matora nta kindi bigamije. Mu gihe Nestor Bankumukunzi avuga ko iyo ngingo ari yo gufasha ko atabiyita abamenyesha makuru batangaza amakuru atariyo, Frank Kaze avuga ko vyerekana ko ikigarongoye atabushobozi gifise bwo gucungera abamenyesha makuru. Ivyo bikaba bibaye mu nyuma yaho ubushikiranganje bwo kumenyesha makuru bushiriyeho umugwi uzokurikirana amatora, ukaba urongowe n'umwe mu bategetsi b'ubushikiranganje. Ivyaba bavyiwe bakaba arabo mu kigo sense n'abamenyesha makuru bitorewe n'ubushikiranganje, ari navyo bitera amakenga abatari bake. Hamaze iminsi abatari bake bavuga ko uzokwitoza kw'izina ry'umugambwe CNDD-FDD yigenza nk'uri mu matora, ahubwo hakaba n'abandi bavuga ko yigenza nk'amaze kuyatsinda. Abo ni nk'urunani rw'abarundi b'intungane RCP ruvuga ko ahubwo bitakinakenewe ko ayo matora aba kuko bisa nuko ibizoyavamwo bimaze kumenyekana. Gervais Nibigira n'icegera c'uburongoye urwo runani bidasanzwe aho uwashyize imbere zose biri mu CNDD-FDD yagendeye intara zitandukanye akitwara nk'umukuru w'igihugu, aho abanyagihugu baca bamuzimana bamushikanira inka indya eka n'ibindi byose bitandukanye. Yerekana ko uwo munsi rero yerekana ko yamaze kuba umukuru w'igihugu atana akamaro yuko mu matora akorerwa aratunganya. Gervais Nibigira yari kashikiriza icegeranyo c'urunani RCP c'ukwezi kwa kabiri. Ariko rero Evariste Ndayishimiye wese uko abibona uwo azoserukira umugambwe uri ku butegetsi avuga ko ingendo yiwe ari isanzwe ku mukandida akunda igihugu ciwe. Evariste Ndayishimiye akabivuga yisunze ibikorwa rusangi yamayitabira hirya no hino mu gihugu. Narumvise mu minsi heze ibintu byavuzwe, nabonye umenga umunyamugambwe bakwiye kwipfunga aje mu nzu ntazasubire gusokoroka azahegere kampanye igeze aze, kandi ari umwene gihugu ategereza kubana yakora nk'abandi. None ko igihugu ari kimwe, umuntu avuze ati nzoja kuraba abanywanyi banje ndabategure mu ntari ye,
akavuga ati tuzobikora duhejeje ibikorwa rusange, ugaca ukora ibikorwa rusange. Ubumenje abamenyesha amakuru nabo bajejwe kwerekana ingene igihugu kiriko kiratambuka ciyubaka. None azoca asiba kuja kuraba ingene bene igihugu ariko barakora ngo nuko yabonye umunyamugambwe naka. Ubwo aho niyo baramacakubiri. Erega abanyamigambwe sabo gukumirwa, ntibakumirwa mu bikorwa by'igihugu, mu buzima bw'igihugu. Murumva yuko abanyamigambwe bariko bagenda kuraba abanywanyi baba babategura, mugabo ubuzima bw'igihugu burabandanya. Iminsi 148 irarumanye abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru Iwacu bafunzwe, baciriwe umunyororo w'imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadabu ringana miliyoni umwe na sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Bubanza. Abacamanza bari bashashe muri urwo rubanza yari Parfait Muvunyi yararongoye intahe, Witonze Eric hamwe na Kaneza Clarisse asanzwe ari warongoye sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Bubanza. Icariho c'umushikiza manza akaba yari yabasabiye gufungwa imyaka 15. Tubibutse ko abo bamenyesha makuru bahagaritswe ku igenekezo rya 22 Gitugutu mwaka uheze Bubanza bagiye gutoza inkuru muri komine ya Musigati ariko harabera intambara hagati y'abitwaje ibigwanisho n'abajejwe umutekano. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Muzenzi na Ejidare Rimana bakaba bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Mu bijanye n'amagara y'abantu naho leta y'u Burundi irahumuriza abanyagihugu kwikiza ca corona ikitaragera mu gihugu. Tade Ndikumana, umushikiranganje w'amagara y'abantu, yasubiriye guhamagarira abarundi gukurikiza amabwirizwa bahawe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu ntumbero yo kwikingira coronavirus. Yabishikirije mu itangazo yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere. Mu ntumbero yo gukinga ko ikiza coronavirus kitokwinjira mu gihugu cacu, ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida bwongeye gutangariza abarundi n'amakungu ingingo zikurikira. Ubwa mbere, kuva ku igenekerezo rya 17 Ntwarante 2020 ingenzi zose hamwe n'abarundi bavuye mu bihugu by'Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Australia bongewe mu bategerezwa kumara iminsi 14 basuzumwa mu kibanza cadekanirijwe ico gikorwa. Bwa kabiri, kuva habonetse umugwayi w'ikiza ca coronavirus mu gihugu c'u Rwanda, twarakiriye kuri uyu w'Imana genekerezo rya 14 Ntwarante 2020 abantu binjiye mu gihugu cacu bangana 261. Abantu bose rero twarabasuzumye kandi nta kimenyetso na kimwe cerekeye ingwara ya coronavirus twasanze bafise. Ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida busubiye gusaba abenegihugu ko bogabanya ingendo mu bihugu birimwo irya ngwara. Bwa kane, ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida busubiye gusaba bushimitse ko ingenzi n'abarundi binjiye mu gihugu baciye ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Bujumbura citiriwe Ndadaye Melchior canke ku mipaka yose yinjira mu gihugu yuko bokorohereza imigwi y'abaganga twashizeho kugira ngo babasuzume. Bwa gatanu, ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida burasubiye guhumuriza abarundi kuko gushika uyu munsi nta muntu numwe arinjira mu gihugu agwaye kiza ca coronavirus. Bwa gatandatu, mu kurangiza, ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida busavye bushimitse gukurikiza amabwirizwa y'isuku. Kubera ivyo dusavye ibi bikurikira: kwitaho gukaraba n'amazi meza n'isabune igihe cyose mu kwinjira no mu gusohoka mu bibanza bihuriramwo abantu benshi, gutegekanya ku mavuriro, ibitaro, amashure, ibibuga vy'inkino, ibiro vya leta n'ivy'abigenga, amasengero, amahoteli, uburiro n'ubunywero, ibibanza byo gukarabiramwo igihe abantu binjiye canke basohotse bava muri ivyo bibanza.
hanze y'u Burundi naho ubuzi buto buto bubandanya gufasha kuba impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu kibanyi c'u Rwanda umwe muri bo Ndizeye Firmin yahunze igihugu kuva mu mwaka wa 2015 injyane za politike zitanguye. Firmin Ndizeye akaba adandaza impuzu mu isoko nkuru ryo mu karere ka Musanze. Rodrigue Ndikumwami. Ubuzi buto buto bubandanya gufasha impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cy'u Rwanda kubaho. Ndizeye Firmin ni umurundi yahunze igihugu cy'u Burundi kuva injyane za politike zitanguye mu 2015. Firmin amaze umwaka adandaza impuzu mu isoko rikuru ryo mu karere ka Musanze. Firmin akaba ashima ingene abayeho we n'umuryango wiwe kubera ko kazi akora ko kudandaza impuzu. Aha mu Rwanda byarangoye kubera ubuzima bw'umuhungu ntiba bworoshe. Naraje ngishika mbanza kujya Kigali mbariho ntangurira kugira ngerageze ibyo kudandaza ariko mbona ubuzima bw'i Kigali burazimbye ubwo nibona giye nganira n'abagenzi bambarira ko Musanze ho mengo ariho nashobora kuba nagerageza ubuzima mbayo ubwo rero nibwo naciye nza ngahi Musanze mpageze nje mbona abagenzi ngaha ndababaza ubuzima bw'ino uko bumeze hanyuma nibwo naciye ndondera ahantu nakodesha iseta ubwo rero nca ndangura kudandaza gutyo ntuze ndangura impuzu z'abahungu cyane cyane iby'imbeho ibintu by'imbeho nibyo nkunda kudandaza kuko ngaha kanye barakunda kugura ibintu by'imbeho. Kugira ngo Firmin ashobore gukora urwo rudandaza nuko yashoboye kuronka ababimufashamo. Muri abo hakaba hariho umunyarwanda. Uyo munyarwanda akaba avuga yuko ifashanyo yiwe itapfuye ubusa. Naje kumubona mwibonamo mbona mukunze cyane. Mbona atariganya nza kumwakira tubana hamwe tubasha gukora na business. Kugira ngo abashe kujya abona yo kurya mu buzima bwe bwose ayaronka abayayakuye hano tena ubwo mu buzima bwa misi yose akaba ari naramwishimiye mbese kugira ngo tujye dukora na business ajya abona yo kurya atoyemo hano agiri umutima wa kimuntu twese ntabwo turi kimwe ariko muri njyewe umuntu wese mubona ko yaba inshuti yanjye ari mu buzima bubi tukaba twafatikanya tugasangira kabisi nagahiye ntabwo nakwikubira kurya njyenyine ndebe umuntu ashonje ibyo sinabishobora. Firmin akaba afite icyizere cy'uko inyungu akura mu rugo rudandaza bizomufasha kuruteza imbere kurusha. Uko gukora ubuzi buto buto bikaba ari bimwe bifasha impunzi zitari nke kubaho mu gihugu cy'u Rwanda. Arakoze Rodrigue Ndikumwami kuri iyo nkuru yadutororokanije akaba ari naho tugarukiye amakuru twabateguriye twaba tubashimiye mwebwe mwese mwayakurikiye naho butaha.